murakoze n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu. Nitwa Ndayishimiye Eliyazari, mvuka muri komine Rumonge, zone Rumonge. Ngira ntange intererano nk'umurundi. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu, ntucike intege mu twigoro uri kugira, turi kumwe nawe. Mwakoze ingendo shuri mu bihugu byo hanze, mubona uko byifashe, n'aba engineer agronome n'abandi, nimukomeze. Abakurambere barabivuze ngo utofora ifuku yamanakati mu ntoke. Ntucike intege, turi kumwe namwe. Mboneye akanya ko gushimira nyakubahwa w'umushikiranganji w'ubutungane. Ejo bundi mu kwa gatatu yaratugendeye mu ntara ya Rumonge, tumubwira akari ku mutima. Twaravuze tuti ministeri yawe ibuzemo ikintu ca discipline, mutation disciplinaire, mutation de nécessité. Turamushimiye, yaravyumvise, twarabonye impinduka. Uyu munsi turafise abacamanza bashasha, Imana ishimwe, procureur mushasha, Imana ishimwe, kandi abo bari gukora neza, Imana imuhezagire. Icifuzo niki nyene cyubahiro umukuru w'igihugu. Sentebe irangiza imanza zimwe na zimwe zitararangira. Twasaba izo dosiye za Sentebe zigiraho muzishize, abo bantu muzihaye. Harimo akari gahaze muri Sentebe, naka umuntu natsinda muri DP nahabwa ibyiwe yatsindiye, atazindi sokwe niruze. Uwutsinze rugikubita nahabwe ibyo yatsindiye, kuko twasanze ibyo bagira ngo muri rokuru kwari kugira gusa kudindiza izo manza. Umuntu wamutsinze mwitongo ryawe nijya ari kukuguramwo, hanyuma bikadindira. Ubu ndafise dosiye abantu baburanye kuva muri 2012. Uyu munsi Sentebe yarinze igenda batarashikirizwa ibyabo. Icya gatatu nasaba muri uko rwego, mu nzego muzoshiraho zifasha ayo madosiye, nimushiremo niburi babiri batatu bavuka aho hantu, bazi ibyaho hantu neza. Bishobotse ubishiremo. Hari uwo nabibwiye aravuga ngo biragoye. Ibigoye bigora abagabo, natwe tuba abagabo. Ibisigaye ibyose nari mfise mwabivuze, naramaze kuyishikana muri kwa rwego rukuru rw'abacamanza. Iyo dosiye ubu ni yiri, aho sindagisubiramo. Niteze ko ejo wampamagaza tugira amahoro, Imana ishimwe.